je ndafise umugenzi w'umusaguzi niwe akunda kubivuga Ego. dukorana ibiganiro arakunda kuvuga yuko nyamba uno munsi leta ishaka yuko igira abene gihugu aba papa bejo canke abatware bejo bavuye mwaba bajene bisaba bategurwe kare na cyane cyane mu gukorerwa amahugurwa bakabigisha akaranga k'igihugu karanga mutima k'igihugu bakabona yuko bakigishwa yuko iki gihugu ari ciwabo aba patriote bukuri bariho ko bariko baravuka bokongera akavuka kuko umaze gusigurwa histoire y'u Burundi ukabona naho Burundi bugeze ari abantu benshi kweri bibatera ko umupatriote jewe ndazi aba papa benshi hariho umuntu yarasanzwe aba mu ibwami kwa Mwezi Gisabo Mwezi Gisabo yari umwami aravuga ati none gabasha nyamba baje kwica Mwezi Gisabo aba Barundi Uburundi buzosigara bumeze ababicanye Uburundi buzosigara bumeze gute arashira mu mutwe arumva yuko Mwezi Gisabo aramutse kubu abuze hazotakara ibintu vyinshi abantu bazoba desequilibre basanzwe atwara ndetse n'ibindi bintu mu gihugu byose bizogenda nabi mugara avuga ati reka nkora iki kintu kituma nkingire Mwezi Gisabo mugabo mbe nkingiye igihugu cyose muri rusange yaciye afata yambara ivyambagwa cange impuzu Mwezi Gisabo yarasanzwe yambara uwo mugabo bamwita Bihome niho yaciye afata decision acambara inyambara abami burya babasirikare baje kumwica Mwezi Gisabo Bihome acarasohoka acaravuga ati ni jewe mwami ramunyice burya baca bica Bihome Ndabaramukije bakunzi ba Kamu TV aho merereye hose bwake canke mwiriwe aho muri kumane zine zigizisi kuri micro muri kumwe na jewe Greta Keza Kimana ko musuri hejuru turi kumwe n'umusore hano uwo twakwita nk'umu présentateur yahora umuhost wanyu yahora akorera nyuma ya kamera none umunsi twamubazaniye reka tumwakire karibu koze cyane kunyakira kuri Kamu TV Kamu ni muhira kiretse ko abantu benshi batambona ngaragara kuri kamera nakoreye inyuma ya kamera nari umuhost nakora nk'ivyo nawe uri kurakora ko nawe barikodeje barakumva gusa ni bariko barakubona ego reka tukuramutse rero hamakuru musi hejuru tuvugane ku ikintu kuri sujet twakwita nka patriotisme nashaka kubaza wumvise patriotisme wumvike numvise patriotisme ni ikintu kirimo ibintu vyinshi ni ikintu umukiza mu muntu atagahata ariko nawe ari we ubwiwe nyine acyumvisemo navuze ko ari ikintu kiri vast cyane patriotisme ndavuga cyane cyane ku gihugu niyo dushira imbere kugira karanga mutima k'igihugu gukunda igihugu ndetse ukanagikundisha abandi mu patriote ni wa muntu atigera tekana mu gihe igihugu gifise bitagenda neza yamafadikanije umutwaro hamwe n'abandi kugira ngo ikibazo kiba cabaye mu gihugu ikicange kiriya ishobore gutorerwa inyishu urumva ntigire sindabibazwa ntigire ntibindaba ko deja hariho abantu benshi ushobora gusanga dufate no mu mafamiye basanga muri famiye harabaye ikibazo mugawe umengo ntibimuraba umengo ni wa muntu atacanezwe muri make rero ko umupatriote wo mu gihugu w'igihugu no gukunda igihugu ukagikundisha abandi ndetse ukanahangayika kubera igihugu bivanye n'ibitagenda neza niko novuga ko umupatriote ni wa muntu ashobora kwitangira n'igihugu by the way kuko bavuga ati ngo ureka kuyamenera igihugu agafite twa n'imbwa urakumenera amaraso igihugu agafite twa n'imbwa rero urumva ko ari ikintu gikomeye gukunda igihugu kandi ntugikunde ku munwa gusa ku munwa ntibiba bihagije vyerekane no mu bikorwa usanzwe ukora werekane yuko uri umu vrai patriote Ok, merci. En général, je tukutubwira ko patriotisme toyifata ko ari urukundo rw'igihugu. Ugukunda igihugu. Na cyane no kugikundisha abandi. Kodi uri umuntu ukunda kuba ukurikirana cyane amakuru mashasha karavugwa mu gihugu. Nta wosangiza iki amakuru mashasha abakunzi ba Kamu TV. Abakunzi ba Kamu TV amakuru mashasha ko ariko aravugwa mu gihugu nta kidasanzwe mu gihugu ibintu bimeze neza muri rusangi
ntabo turiko turumva ngo bariko bararasana ntabo turiko turumva ngo hariko harabica canke biriya naho hoba hariho tuba twadu conflit duto hagati y'abantu ubwabo apana n'igihugu rero numva mu Burundi nta kitagenda byose bimeze neza narejya duheruka kuva mu kiringo gikomeye c'amatora twahora mu gihe c'amatora ubu harabaye proclamation y'amatora abatsinze baratsinzwe n'abatsinzwe baratsinzwe rero nivyo nico ikintu uvuga ko gihambaye ubu turimo turacarindiriye inzego bazoshiraho zishasha cyane mu zisubirira aba bashinga amateka bari basanzwe bahari kuko urumva bamaze kuba amatora babandi bari bahari imandi bihetse baca bazana bashasha ubu rero turindiriye abandi bashasha bazana iyo migambi yabo mishasha kuko abantu bashasha n'ibintu bishasha rero turindiranye n'igishika cinshi abashinga amateka bashasha n'imigambi mishasha nivyo novuga ko bidasanzwe mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi kukijanye n'umutekano hoho ni nyabagendwa kabisa ego murakoze abarundi n'abarundi kazi kodara baremesheje ko mu gice c'Urundi ari amahoro umutekano si vyimbeshere kuko ariho nibivyerekana kuko ereka yo batamahoro hari ntuba turi ngaha imirimo hose ntirikirakore kuko uri kwamye amasoko ntari kararema ku mashuri ntibariko bariga hari umuntu numwe atariko arakora ikintu yabuze uko akora ikintu kubera cankiriye mu bisanzwe iyo dufise amahoro vyose birakoreka kandi rero ni nayo nzira y'iterambere kuko ntushobora kugira iterambere mu gihe uri mu mishwano cyangwa atamahoro hari mu gihugu turabibona mu bihugu bigiye bitandukanye ahari intambara irasenya ntabwo yubaka canke amakonflikt kanaka atuma igihugu kija mu matati birasenya ntabwo bigera byubaka bidigiza iterambere ry'igihugu rero mu ico gihe twebwe Imana ibidutije akaryo keza kugira ngo twiyubake tube mu mahoro n'umutekano atawe uri karatoteza uyundi mbona ari ikintu gikomeye cyane mbona ari ikintu mbere kizotuma tunashikako ku bintu byakure cyane ryaterambere twifuza yambona akazoza tukayibona narijya dufise mu mahoro n'umutekano rero twosaba Imana rugira byose ko yokwama ifumbatiye Burundi amena yo kwama ifumbatiye Burundi kugira ngo twame muri ya mahoro atagira kanenge mwa mutekano wuzuye muri rusange amena amen nashaka kubaza en general mu buryo busagutse bwiyaguye umupatriote n'umuki umupatriote ni muntu ki umupatriote ndavuga hariho nk'abantu benshi novuga ko ari abapatriote mu Burundi haraciye abapatriote haraciye bagwa gasore bandadaye abenshi mwakurikiranye histoire murazi ivyo babahora hariho wazize demokrasi hariho wazize ibindi mugavye yerekana yuko mu vyo bazize vyose biguze igihugu kuko bavuze ati hako hafa abantu igihumbi je ngihari reka ndabitangire hafe je umwe mugabo bandi igihumbi bagumeho mu gihe rero umuntu ashobora kubona yuko mu gihe abantu ijana bashoboye gupfa hatakari ikintu gikomeye cyane uwo muntu arashobora kuvuga yo agaca adesida ko we yonyene yo kwita kagenda ari umwe uwo muntu no patriote aha mu Burundi tufasa patriote ni nkujya muntu donc umuntu ashobora kwigura umuntu urabizi ari nk'abantu bacunga donc reka dusubira inyuma gatoya histoire ya Mwezi Gisabo urayizi yego Mwezi Gisabo abazungu baraje kumwica baje kumwica Mwezi Gisabo hari mugabo kwa Mwezi Gisabo hariho umuntu yari asanzwe aba mu ibwami kwa Mwezi Gisabo ko Mwezi Gisabo yari umwami aravuga ati none gabasha nyamba baje kwica Mwezi Gisabo abarundi uburundi buzosigara bumeze ababicanye uburundi buzosigara bumeze gute arashira mu mutwe arumva yuko Mwezi Gisabo aramutse kubu abuze hazotakara ibintu byinshi abantu bazoba desequilibre basanzwe atwara ndetse n'ibindi bintu mu gihugu byose bizogenda nabi mugara avuga ati reka nkora iki kintu kituma nkingire Mwezi Gisabo mugabo mbe nkingiye igihugu cyose muri rusange yaciye afata yambara ivyambagwa cange impuzu Mwezi Gisabo yari asanzwe yambara uwo mugabo bamwita Bihome yazi abantu bibashiye kwishuri benshi ivyo bisomwa bagiye barabisoma Bihome niho yaciye afata decision acambara inyambara abami burya babasirikare baje kumwica Mwezi Gisabo Bihome acarasohoka acaravuga ati ni jewe mwami ramunyice burya
baca bica bihome bamaze kumwica inyuma y'imisi mike niho Mwezi Gisabo yaca yumva atumishije ko inama y'umwumvikano. Mwezi baravuga ati none Mwezi Gisabo ko twamwishe agarutse gute bimeze gute nacavyuka amatata ati mwe mwaduhenze ko mwamwishe muga turiko turamwumva arahari Mwezi Gisabo aracadora. Rero niyo mpamvu rero bihome yabereye akarorera abandi mu Burundi babihome bariho nubwo atari benshi nubwo nabayuda batabuze babihome bariho nabayuda bariho kuko turabibona kenshi. Rero bihome yatweretse yuko ari umupatriote kandi hariho n'abandi benshi nabakubwiye bandadaye bagwa gasore n'abandi ba president bagiye baritangira ibihugu vyabo tutibagiye ba Gaddafi ni benshi bashoboye gukora ikintu kizima gituma nubu batibagiranwa mu buzima bw'abantu canke batibagiranwa kopo kwisi yose. Urumva yuko kuba umupatriote ari ikintu ciza, kuba umupatriote ni ikintu gihambaye cyane kuko nubwo upfa ntupfa nk'imbeba. Baravuga ati ikintu kugira gikunde hari umuntu yacitangiye. Mu gihe rero witangiye ikintu gifite fact wagombye gukora ikintu abantu bose bazogira kwishirezo canke kizogirira akamara abantu, ico kintu kiba gikomeye cyane. Rero uwo niwo mu vrai patriote, umupatriote adateye amazi, umupatriote yuzuye. Nanje ndi umupatriote mugaha hari ama step narashikako. Niyo mpamvu rero nsaba umutima ukomeye Imana n'ubushobozi kugira ngo nanje shobore gukunda igihugu mu buryo bwimbitse atawurinze kukinyiza mu nko nabivuze. Hari aba patriote mugana bayuda ntibabura kuko iyo muvukanye muri abana benshi ntihaburamwe ururara urusuma canke donc umuntu akora ibintu bitari vyiza. Rero mu Burundi hari n'abarundi b'abayuda bayuda bariho nubwo hari abapatriote hari abarundi baryoherwa ari uko Uburundi buri mu bibazo. Urabi izi histoire abenshi bazi histoire y'ivyabaye 2015 abarundi bari mu basabiye Uburundi bihano nye abarundi basabiye ibihano Burundi okanako none wo n'umupatriote cyane n'umuyuda wongera n'umuyuda wo numwe yasoma Yesu kutama ahejeje kumudandaza inoti kugira mwereke yuko bari kume yaheje kandi abo bantu usanga ari babera kumenya bagerageza kwiyereka mu maso y'abantu kandi beza yuko atagatosi kumbe namabingira yambaye intuze ingisato cinama. Abo bantu mu Burundi bariho by the way turanabazi muga nta n'impamvu yo kubavuga muga nyamba habaye uno musi habaye umukiza menye yuko hariho n'umwicanye. Ivyo bintu nivyigira bibura habaye umukiza haba n'umwicanye. Rero bayuda mu Burundi bariho ni benshi kandi abantu bariyereka abantu nuka babona umuboni ugomvye kumubona kuko iyo utagombye kumubona uzokwama wemera yamanyanga yiwe yarementanya yiwe yamajambo akoresha kugira ngo acanisha bamwe abacange bariya. turabibona kenshi nga mu wundi haro akano kwita kagwi kishize hamwe kugira ngo gacafuze ubundi canke kavuge nabi abene Burundi na cyane mu kuvuga leta nabi kugira ngo bikunde abarundi bashavure bacane mu bongere batore imipanga batemane. Urumva rero wose umupatriote Yuda yagurishije Yesu bamuteramo imisumari hari undi nawe abariko aratagetinga ukuntu mu Burundi ho kongera hakaza injyane bagatemana. Wumva ivyo bintu na Yuda bitandukaniye. Yuda yadandaje Yesu bamukubitamo imisumari ariko mu Burundi hari n'abandi bari ku mavi kugira abarundi bonyene batore imipanga batemana. Urumva ivyo bintu Yuda nabo bantu sico kimwe nyatari hari hakagwi novuga ko n'ama equipe muga ndazi yuko Uburundi bwashize Imana imbere. Turacasenga ni mu gihe cya coronavirus uravyibuka Uburundi mu Burundi nta kidasanzwe cahabaye twashize Imana imbere turafukama mbere ivyo bintu vyo kwikingira kwiteza ibishinge kugira ibiki ngo canke kubugaranira ahantu twe twagumye tugenda atari umuntu yaragwaye ijya ngwara hari umuntu babuza kugenda mwibarabara. Oya kweri baragenda harumo urucanco bazanye mu Burundi babashira ko pressure ngo indango nimugire twarahezagiwe cyane twe n'ubutinganyi barabutuzanira tukavuga ati no navyo dushaka bozogira ivyo mushaka ibintu vyo gutingana vyanyu ni mujani hariya mu Burundi navyo dushaka parce que turafise ubundi burafise ico vugavuganye n'Imana kandi itegerezwa gusozwa. Niyo mpamvu doshobora guta
amasezerano dufitaniye n'Imana niyo mpamvu tutagomba gukora ibiciye ku n'Imana nubwo atavyera ngode mugabo ntituri bampemuke ndamuke yego tegerezwa nyamba mu Burundi dushonje turigumya nyamba igitoro kibuze turiyaranje kuntu dushobora kugenda n'amaguru umva kwa gusonza tukigumya nyamba gasukari kabuze turihangana tukanywa amazi urumva mugabo tukaba dutekanye tumeze neza agatima keza ari kose atawurinze kubwira uyu nabi cyo kuvuga uyu nabi kuko twese dutegeza gutahura ibihe tuba turimo rero niyo nakubwiye yama equipe aca tangura kuzana ivyo ashaka yama equipe y'imvuga nabo Burundi babandi baryoherwa ruko twabuze igitoro n'amasukari n'amadovize aho rero bumvise ivyo bintu vyabo batanguye kuronka content cyangwa kuronka ivyo bavuga rero iwabo babibona nkiraha nubwo mu Burundi hari abababaye kubera ivyo bihe mugabo bo niwe munyenga bafise ivyo rero numva nto birandirako cyane nizere yuko washoboye gutahura umupatriote na Yuda reka tubikompare tubishire hamwe no mu Yuda ko Yuda niwe yakoze ikintu kirahitinga cyane kuruta ibindi Yuda hajya yerekanye yuko yari gufata n'igice cy'isi cyo shaka kigurisha Yuda yari umuntu akomeye agurisha umwana w'Imana rero muravyumva dutahure mu ibintu bibiri nyamba habaye umupatriote haho mwo n'utari umupatriote nyamba habaye umukiza habayeho n'umwicanyi nuko bimeze merci. Okay, murakoze cyane ugerageje mu majambo make rimwe canke abiri uratubwiye ko abapatriote babayeho ego ndashaka kubaza no mwabino bihe eske haracara abapatriote bukuri abapatriote bukuri bariho ko bariko baravuka bokongera akavuka kuko umaze gusigurwa histoire y'u Burundi ukabona naho Burundi bugeze ari abantu benshi kweri bibatera ko umupatriote jewe ndazi abapapa benshi baba bari mu za Amerika mugaba kumva ati uburundi umwanya washobora kubutera amasoro ibibombe bagaca bavuga ati nanje sinzogumi no muri Amerika babayeho neza ntacyo babuze bavuga ati nzoza dupfire hamwe natwe tuje ku rugamba tugwanye abantu bagomba kurimbura Burundi mwo muntu s'umupatriote arashobora kuva ahantu amerewe neza mugabo akavuga ati kubera kuba igihugu canje canyibarutse ndafise kuza nanje nkagira ico nkoze nkapfuma mfira hamwe n'abandi urumva abapatriote rero baracariho turetse kubabona mugape ubupatriote mu bantu buriyo kabisa no mu bajene buriyo hariho abaca bitwaza baza mu makomantere ngo uri kuravuga ivyo ngo buhaze ngo bugize iki mugana naco bitubwiye ko umuntu wese avuga icyo ashatse ku kintu umuntu wese avuga icyo ashatse na Yesu yaravuga ibintu bakamupinga mugabo bagiye kuvyemera kari ivyo ko je ndabitahura nyambo no munsi mvuze ikintu cy'ubupatriote wewe ukaza muri commentaire ukajajinga ufise impamvu kuko igituma ufise impamvu ibi biganiro tubiha abantu benshi kintu ndakivuge kandi ngenda gisubiremo tubiha abantu benshi tutazi situation barimo hari habo tubiha biborerewe harabo tubiha bisonzeye harabo tubiha bafise ibibazo kanaka harabo tubiha baryohewe harabo tubiha bakumva yuko ivyo bintu umuntu havuze karukuri aho ndanabashimira cyane nabo bandi bagira ico bavuze nubwo atababishimira ndabashimira cyane kubera ko biragoye gufata umuntu kamuha ikintu utazi situation arimo rero je bijya bintu nabwo bija binci intege commentaire ndazibona kandi zikagenda n'izindi zikaza ibyo rero mba numva no birandira kuko ibiganiro numvise ko tubiha abantu benshi muga ugomvye kuvyumva aravyumva kandi akabitahura muga uje nk'umwopozi utegeza kumva ibintu nyene biri opose ugaca uvuga ko ivyo ushaka kandi ni droit y'umuntu wari we wese merci. Okay, urakoze cyane ndafite ikindi kibazo uravuze ati abapatriote bariho kandi cyane reka duhagarare ku bajene kodi two turaraba abajene ba kino gihe turi kugukunda igihugu ni yahe conseil ni ke kintu wo tumirira abajene kugira ngo berekane by'ukuri ko dufise abapatriote mu Burundi burya novuga yuko ibi bintu mu Burundi ari twari tukiri inyuma byo gukunda igihugu mu bindi bihugu bo bari babitanguye imyaka ariko no mu bundi biriko biraza nubwo bitarashinga imizi kugira ngo umujene wese atahure yuko igihugu ari iciwe ibire bizosaba igihe ababishoboye canke inzego za leta zirafise
gutegura je ndafise umugenzi w'umusaguzi niwe akunda kubivuga dukorana ibiganiro arakunda kuvuga yuko nyamba uno munsi leta ishaka yuko igira abene gihugu abapapa bejo canke abatware bejo bavuye mwaba bajene bisaba bategurwe kare na cyane cyane mu gukorerwa amahugurwa bakabigisha akaranga k'igihugu karanga mutima k'igihugu bakabona yuko bakigishwa yuko iki gihugu ari ciwabo kandi batacubatse atabandi bazoza kucubaka urumva ivyo rero bimaze gutegurwa leta ikabishiramo inguvu bakatumiramwe abajene bagiye batandukanye hama bakabigisha kintu kandi ndazi yuko nibamara kuvyigishwa abenshi bazohinduka mu mitima yabo kuko ubu mujene ubu abenshi batwagwa n'ivyinsi baba ariko baratwagwa n'ivyinsi cyane bakibagira yuko igihugu naco kiba gikeneye izo nguvu zawe mu gihe nyambu no munsi je kodi ndiko ndatanga inguvu zanje kuri aka kanwa mu guhimiriza urundi gwaruka canke mu kugwanya ibintu byose biza bivuga nabi umuntu canke leta na cyane cyane mu kuyirementaniriza jewe nyene support yanje ni nyene kuko haraho babishikira bikabagirira kamaro kuko ni benshi bakurikira ingano byacu kandi bakavuga ati my god ikiganiro cankozeko urumva ibire ni ibintu nashobora kurekura kandi nayo bitanguye je nyambo no munsi ndiko ndaterera kanwa nawe urafise ikindi woterera mu iterambere ry'igihugu nawe n'undi afise ikindi woterera mu iterambere ry'igihugu utarinze no gutanga amahera urumva mugabo abajene benshi baca bitwaza ngo turiko turaraba ngo iterambere ryo mu Burundi ngo nta ririko riraja ngo raba ngo ibarabara ngo ryo mu Kanyosha ngo ryarasadaguritse ngo raba ngo rya Rumonge ngo ngene bimeze bakazana nyene dufacte tudafaditse bagomba kwagiriza yuko leta nayo mu iterambere ry'igihugu ataco irikira bivugamo mugana ganda babwire yuko leta ishaka kubaka amabarabara mu buryo mushaka yo vyubaka yo kubaka amagorofa maremare cyane yo kubaka amabarabara meza yo bubakira buri kimwe cyiza mugabo ndazi yuko bace bavuga ati umwene gihugu wese agiye kuza aratanga ikori kandi n'abahora batanga ikori badugirize kugira ngo igihugu ciyubake neza kuko turumva mu bindi bihugu iyo hagize ibigorana baduza ikori hari ibihugu numvise yuko imirambo wasike bayirihira amahera wapfuye batagushira mu kuzimu batakuri ikori urumva no gupfa gisika yari kibazo urumva rero leta igaciduza amakori ngaha mu Burundi